Ntakarutimana Berizi ni umwana akiri muto cyane w'umwigeme, umwana aho yasinzikajwe n'ubugwayi bw'intandara imyaka itari mike, ndetse aho ubwo bugwayi bw'intandara bwagiye kumuzanira ikibazo gikomeye cyane kumbure bituma Ntakarutimana Berizi atabandanya amashure yiwe. Imbere rero yo kwivuriza ahaca nk'hariya burya vyagiye kurangira yituye ikigo c'ubuvuzi kaba inshuti ya bose gisanzwe giherereye muri zone Rutegama mu gisagara ca Gitega muri komine Gitega, aho ico kigo camuronkeje imiti vyarangiye imukijije ubwo burwayi bw'intandara yaramaranye imyaka itari mike. Ku munsi w'ejo rero niho Ntakarutimana Berizi uwo mwana w'imwigeme yagaruka kumbure aje gushinga intahe y'ukuntu yakize iyo ngwara yiwe y'intandara. Iki kikaba ari kiyago kumburi canke ikiganiro bakoranye n'umuyobozi w'ikigo inshuti ya bose, aho Ntakarutimana Berizi yatubwiye ku muriri uko vyatanguye, uko ubwo burwayi bw'intandara bwatanguye n'ukuntu bwamusinzikaza. Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Mwitwa gute? Ntakarutimana Berizi. Duhuriye ngaha ku inshuti ya bose mwaje muva he? Mu Giheta. Zone Kabanga. Ni mu ntara Gitega? Yego. None Beri, tugusanze ha mu inshuti ya bose muje kwakoreye. Yabafashe gute iyo ngwara, yabafashe ryari, mwimanyiriza na gute? Bashikire kwera ngira kuva nkivuka. Twagiye mu gutora kwa muganga biranka. Hama rero baratubwira ngo tuzoze ngaha. Tuje rero ngaho abaganga baratwakira. Hama rero gusa amahera batubwiye ntibyakunze yuko tuyaronkera icyarimwe. Gusa rero ciza nuko baje batubwira ngo yo tuzoronka yose tuzoza turazana make. Nubu rero naringa uza gutora yindi miti. None Beri, wewe umaze gufatwa wafatwa gute kubera hari abantu beki batamenya ivyo bimenyetso by'intandara? Ufatwa gute? Je mu mamo ibyo bivuga kubera je keshi naza kumva umusonga mu mutwe. Amara numvise umusonga ngiye kuvuga ngo yo byaba byaheze n'abanaguye. Ibikurikira ntiwabimenya. Mu gihe mwariko murivuza ntiwakira none? Mu gihe twari mwiyoshira hamwe. Mu gihe mwariko murivuza aho handi mutaraza mu inshuti ya bose. Aho haracamwe ukwezi. Hama bigasubira bikagaruka. Gacamo kundi kwezi bigasubira kandi bikagaruka. None kuva uje ku inshuti ya bose, mbe mu inshuti ya bose ahaje igihe kingana gute uje kwivuza? Uku kwezi no kwa gatatu. Ari mu kwa gatanu. Nakaye karushe ubona umaze kugira? Nuko narasubira kugwara kwera. Kuvanje ngaho. Kuvuje ngaho ntibasaba gufata. None uravye hari icyo byabimaze konona mu buzima bwaca mu bikorwa byawe? Oya nanakimwe. Igihe wari urwaye hari ikibazo bwagire kikubuza ibindi bikorwa? Igihe nari ngwaye none wumva ngo naze sinazubira gukora kandi naca byuka nyene numva umengo simarewe neza. Byagufata kangahe mu kwezi canke Hege byafata gatatu canke kabiri rimwe mu kwezi uko. Kugeza ubu rero umaze igihe kingana gute zitagufata? Amezi 2 n'igice. Amezi 3. Kubutanga ufata umuti ngaha ni byati ugitanga ufata imiti haki imisi ngahe kugira ngo ubone ko wabagize gahe? Nabirabiye kwezi kugeze hagati. Kuko keshi nakunda gufatwa mu ntango z'ukwezi cyane kugeza hagati. Urumva rero kugeza uyu munsi kuvufasha imiti mu inshuti yawe sinwasa kugwara. Ni iki none ushimire ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti yawe? Acha murakora kwera hadiho basize byohereye kwera. Izo ngwara z'intandara abantu benshi iyo zibafashe baca bavuga yuko ari ibisigo byabafashe. Wowe ntibyabaciye babyifata mu gutema? Twege kubera keshi aho inkubu kugira tumenye no ngaha
icyo gihe ntari mu isoko rero hakaba hariho n'ubundi mu mama ngo yaje ngaha niwe rero yaciye abibwira abo twari kumwe ati burya rero tinaje nari bise umwana yari ameze nk'uko nyene rero ngo namujyanye ngo hariya ngo Gitega ngo ku nshuti ya bose ngo rero ngo ubu ngo kuva ndamujyanye ngo ntarasubira kurwara rero no yaca avuga ati burya rero ati murazokuma mumbwira ngo ndabajyane hama rero nanje niho rero babimbwira nabyutse noje cyambuka ati kwera je nari nigeze kuba ngaho ku masanganzi avuga ati je hajya ho ndahaza ati nangorane rero duca tuhatse ni kuvuga zagufatiye mu isoko icyo gihe hari mu isoko hanyuma rero uwo muntu yakubwiye ko yavuze umwana ngaha aye twamuronka gute ntabwo adashinga intabana basha icyo gihe nabo twari kumwe babimbwiye ko ari n'ukuri nubwo twahora ubu ntawe nomenya kwe urumva rero muri icyo gihe rero zimaze gufata kugira uhamenye urumva wabibwiwe n'umuntu ari mu isoko yaje ngaha bivuga yuko rero mu nshuti yabose hari abantu benshi tuvura tutamenya urumva niwe yabitubwiye yuko yaje ngaha iwanyu yowe yabikubwiye uhembutse yabibwiye abo twari kumwe twari twajyanye mu isoko hama ucuraza none ko hariho abantu benshi batemera imiti y'ikirundi kugira wewe uze gukoresha imiti y'ikirundi byagenze gute kandi uri umukirisi je navuga ati none ngaho imiti y'ikirundi atari imiti hamuye je nimbura ati ngira ntangora hariho abandi bantu bavuga yuko intandara zidakira ahubwo zidakira gukoresha imiti y'ikirundi ahubwo zokira badusengera we ntibigeze bagusengera uhuye n'ibyo bibazo ndonga hajya mu gihe twaragiye gusenga biranga tuja ngaho murayi biranga rero biravuga ati nyene birahebwe nta kundi gusenga ucurahera hamuca ubigenza gute ndagenda kuwa Mungu kuza gusenga ni giki none ushimira ikigo cy'uvuze kamwe inshuti yabose bashobora gahora muraza n'ukuri n'abandi n'ukuri nobabona nzoza ndabarondera kweri ndabazana mbega uriga naciye ndabiheba kubera nabona ngumane indwara z'ubira ni ukuvuga mu ngaruka iyo ndwara yaguteye harimo guhebesha kwiga none abandi bantu bagwaye izo ndwara z'intandara mugabo bakaba bazi ko zidakira ni icyo wabwira oya n'ukuri zirakira hamwe bobyiyumvira kweri boja ngaha n'ukuri zirakira urashinga intaye yuko ufise agahenge reka tuganire n'uyo musaza wawe nawe atubwire wewe kumbure we yabona ngene bigenda nuko mu nyuma umuyobozi w'ikigo inshuti ya bose Onesphore Nshimirimana niho yaganiriza musaza wuno mwigeme kugure ari nawe yatubwiye uko byagenda mushikiwe amaze gufatwa n'ubwo burwayi bwiwe bw'intandara byagenda gute yafashwe ryari we yagiye atubwira akajambo kamwe udusobanuriye nyene nk'ubwira ku muriri ingene byagenda oparava umuvyeyi wacu niraba kamera umuvyeyi wacu niwe aratubwira kujya kunywa muri muhira muterane nk'uyo ahejeje nko gufatwa niwe aca avuga ati nubwo yarakira uruyoya naramuryamika mu gitanda ugasanga zosi ryakebanye koko kwagize kwahinye kabiga kabibura yavuga ati bugiye ingwara nubwo imufata si yubu niyo ngiyo yaravukanye iyo niho twaza turarondeza imiti nye gupfupa hazi ijya munasa twitwarikane gitangura twatora imiti hajya mu imurayi muri paruwase ya murayi uko nisanzwe ikorera bakoresha imiti y'ikirundi n'abanyene oya utu tunini nyene two bamuha ukwezi ariko vraiment nta cyavamo nko mu kwezi wasanga bimufashe gatatu kwishuri bikamufatirayo giye kuvoma eka mu bisanzwe natwe twagirageza kuyiproteja kugira ngo ntabikure yacu kenshi na kenshi kumva nk'ubu bimufashe ari wenyine mba cyabari kibazo nta n'umuntu yashobora kugira kumufata kuba abantu benshi baca bavuga ati bisa n'igigwa inyuma nta sinzi n'indwara ngira ngo yobagwaye kenshi rero yabari hafi yacu ari nko kwishura abanyeshuri kuko bazahaba baca bamutahana gasubira haheze nka 3 jours canke 2 jours
gusumba ivyigwa biba biko birakujana nubwo haba nko muri examen byaherera umwaka w'ishuri ugasanga ugiye uko none uravye ari bimufashe kuko benshi intandara ntibamenya ibyo ari byo abazitiranya n'abadayimoni ntabyitiranwa n'ibirozi urumva mwebwe mama papa wanyu kugira ngo ntaje mu bapfumu cyangwa aje ahandi yabitewe n'iki wewe yabimenye gute mu kubimenya yavuga ati none gashya ko menga twabona menga yabivukanye nta bintu by'ibyo by'uburozi twiga biyumvirako oya none uravye wewe urumva twamaje ikibazo cyagenda gute avuga ati byomenya nk'aba bambona ntavyo yamenye ubwenge bwaragenda abantu batazi rero inguvu yacagiye inguvu nyinshi nubwo waba ari umwe iragutembagaza ni kuvuga nk'abantu baba babonye hirya mbere nk'umuntu afashwe n'intandara bo babwira ko bumufasha gute ahubwo wonyaruka kumusekiriza wonyaruka umwe mwamufasha gute iyo byavana ukuntu yagoye waca umuryamikira uruhande rumwe ukamugumiza uko nyene hama haciye nka 3 minutes 5 minutes ubwenge bwawe ko buraza buke ariko ntimwashobora kuvugana nyene yumva ibyo uri kwamubwira ngo akwishure bya bindi mwishuye bo wambu mubajije wanda nka 15 minutes canke 20 minutes hano mwashobora kumva ijwi mukavugana pole ariko n'ubundi nta ibintu byo kurya asubira kurya mu mwanya namba bimufashe nko mw'ijwi wasanga atari gasa kurya nk'ejo mu gatondo yego nukuvuga bimaze kumufata yasubira gukora ibikorwa haciye ibikorwa asubira kwikwa heze nk'umunsi kwere canke iminsi ibiri iyo bimufatiye ku ishuri nta kibazo yagiye ikibazo yagira kuko ntiyabazi ko hageze ko bimufata nkuko kwabaye nko kunye twicaranye kabona umuntu aguye ngaha ntumenye ati mbe bashe bimeze gute umuntu rebe kuba bamaze kumenya ingwara ngiyo bagwaye no kwishuri bacha musimbanira bamusimbana muhira hagize kugera mu mwaka kangahe kuva yageze mu w'icenda yavuze ko arizo zamuhebesheje byagenda bite kugira ngo ahebe kugira ahebe kuvuga umaze kugenda kwishuri ubona mu kwezi k'umutanka nka 3 canke 4 igiza muzirata umva nta mwigisha ashobora kugwatira paje muri fenda none ubu uye ko yatubwiye ko amaze amezi 3 ata ico kibazo caraheze nubwo yafashe imiti nabi kubera uburyo bwagoranye ubu uye mwitegura kumusubiza ku ishuri bizoca bigenda gute tubonye ko bigenze neza nko mu kwicende basubirayo kabandaniriza aho yarageze niki wabwira abantu bafite ibibazo nk'ibi canke bafite abantu barwaye gutyo bwa mbere cyo no bahamagarira ubanza kwipimisha kwa muganga bakamenya indwara umwana agwaye bakamupima sanza ariyo gacatera zanga ku nshuti ya bose ukamufasha twari mbati none bashe ivuriro ryo ribivura n'iryaye tukabura niho rero mu nyuma ribagiye mu isoko kuko mugenda muraganira n'abantu muhuriye mu abantu uko niho bacavuga ati ugiye Gitega rero ahantu hari inshuti ya bose muri mvuze imiti y'ikirundi aho hari mu isoko ya hehe hari bitara muri komine ugendane ngaho niho twaca tuvuga ati hajya aturahazi kuko naje ngaho demeditswiti niho nahaza ku masanganzi inje kwiga ngaho Gitega none uravye ubuye ubona nigiki mwoshima ku mwana ko mushika ikintu twoshima bwa mbere tubona ingwara zisa n'iziko zirakira kwa twa mitende yo bandanya afatiye imiti turiza ariko bizogenda neza yego none hariho abantu batinya kwivuza imiti y'ikirundi bafatiye ku kwemera kwabo sinzi mwe n'abantu ndibaza ko wemera nabo gusanga naho umuntu yoba agwaye mbere je hari umuntu ndakushinga intahe n'umugenzi afite ikibazo c'intandara ariko namubwiye ati je ntume nkugurira umuti unywe ko ndazi kumukiza arambwira ati je n'ukuri pasi yatande kwese no mu muti
cyambwira ati ngiye kubaza pasiteri ntiyagarutse none nk'abantu batinya gufata umuti kubera kwizera kwabo kuko witwa ikirundi we ko wize uri kuriga sinzi kuraheza mbe mwarahejeje yego wewe warize urazi iyi miti iva ikomoka wewe nk'abantu banka gufata umuti kandi ubagira akamaro rema ku bwanje kuno tanga impanuro umuti woba mubi mu gihe utakukijije nari ku muti uba mwiza mu gihe wagukijije maze kubona ko wagukijije nta nkeke ko utuza kuwufata nawe oya ego reka tubashimire rero tubafungurikire ku ntaye muduhaye kandi tubasaba ko mwoza amashigani ntaye nk'abandi nkuko nawe bamushingiye intahe ari mu isoko agize ikibazo abandi akamubwira ati bagenda nibaza yuko muzoza amashingani ntaye n'abandi kugira ngo n'abandi tuzabazana kandi merci beaucoup yego Imana ibahezagere namwe akomeze gukira kandi tuzazoguma akira murakoze Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.